mukuru w'abakozi n'akazi warahimbajwe kuri uwa gatatu igenekerezo rya mbere Rusama umwaka wa 2024 ku rwego rw'intara ya Bujumbura. Ibirori bikaba vyabereye muri komine Mutimbuzi bitangujwe na defile ndende y'abarangurira ubuzi butandukanye muri iyo komine no mu ntara. Buramatari w'iyo ntara Engineer Desire Sengiyumva muri ivyo birori yarakiriye umushikiranganje mu vyajejwe harimwo gutumatumanako makuru Leokadinda Cayisaba yaserukiye leta y'u Burundi muri iyo ntara. Mwijambo ry'ikaze Buramatari Sengiyumva yamenyesheje ko intara itekanye kandi ko abenegihugu bari ku kivi, agasaba leta ko abo benegihugu boshigikirwa kugira ntibaze basigara inyuma muri ya mbona kazoza y'igihugu. Ku bijanye n'ibidukikije Buramatari agira ati: iyi komine irahanzwe n'imyuzurira itewe n'ikiyaga ca Tanganyika ndetse n'uruzi Rusizi. Ivyo rero bigatuma benegihugu baba mu kangaratete, ariko tugakengurukira leta mvyeyi, leta nkozi ikiragerageza kugira ngo abenegihugu barondererwe ibibanza vyiza vyo kubamwo. Ino ntara ya Bujumbura igizwe n'imisozi ihanamye. Iyo misozi kino gihe imwe iriko irasidagurika bitewe n'imvura y'umurengera ishagurwa muri kino gihe. Amakomine abangamiwe cyane n'amakomine ari mu migwa. Ayo nayo twovuga ko ari komine ya Mubimbi, komine ya Isare, komine Kanyosha na komine ya Kabezi. Ayo makomine amerewe nabi cyane, abenegihugu bamwe barataye izabo kuko aho bahora baba amamanga ari menshi. Avuga kandi ko vyatumye amabarabara aca muri iyo ntara ya Bujumbura yononekara, aho tovuga RN7 rica ku Musaga, Kanyosha, Nyabiraba likabandanya no muri komine Mugongomanga. Irindi barabara ni RN3 rija mu ntara ya Rumonge, agasaba ko ayo mabarabara yotunganywa kugira ngo abe nyabagendwa. Mwijambo ry'umukuru w'igihugu ryashikirijwe n'umushikiranganje Ndacayisaba arahoza abarundi bariko bashikirwa n'ibyago kubwihindagurika ry'ibihe, agashimira abariko bitanga mu gufasha muri ivyo bihe. Nagira mfata akanya ko guhoza no kwifatanya n'abenegihugu bose bariko barashikirwa n'ibyago biturutse kwihindagurika ry'ibihe, tubamenyesha ko leta iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo boroherwe mu buzima bwabo n'imiryango. Ibi biza byose tuvuze birafise ingaruka ku butunzi bw'igihugu, ariko butuma inzego z'igihugu zigira aho zicika gusa mu kuramira abenegihugu. Turataye n'akamo abarundi bose kuguma umutima kuko nta mvura idahita. Nitwota ubwoko ngo dute umutwe kuko ngo uheza kugoka ibigori bikera. Turasabye kandi abarundi bose kugira umutima wo gufatana mu nda wamye uranga ba sokuru mu gushigikira mu buryo ubu canke buriya abahuye n'ivyo vyago. Tukaba tubaye turakengurukira uwo wese amaze kugira icyo akora mu ntumbero yo kuramira abahanzwe n'amahano batahamagaye. Nayo ngo mu gihe abarundi bose bofata nkama akamo ko guca imikobeko bagatera ibiti bijana n'ibiterwa, hakimbwa ibinogo vyo gushiramwo amazi y'imvura ava ku gisenge c'inzu ngo imyuzurire yogabanuka. Amashirahamwe y'abakozi agasaba leta ko yokora ibishoboka byose kugira ngo agarukire abahuye n'impanuka y'ihindagurika ry'ibihe, ishobore kandi gushigikira abenegihugu mu kwitwararika amategeko agenga ibidukikije. Ivyo bikaba vyari mwijambo ryarungitswe n'urunani rw'abakozi ryashikirijwe na Abel Mpawenimana muri ivyo birori. Nayo ku bibazo bihanze komine Mutimbuzi ahanini bihagaze ku myuzurire nk'uko vyashikirijwe na Obey Kubwimana, umunyamabanga ntayegayezwa muri komine, aho yashikirije ko abana batariko baronka aho bigira kubw'imyuzurire, bigatuma kandi bagenda bagaruka mu mabarabara, bigatuma bashobora gucikamwo abana batameze neza kubera ibyabafatira yara
amashure. Avuga kandi ko n'igisata c'amagara y'abantu muri zone Gatumba cahagaritse abenegihugu batoroherwa. Tubamenyeshe ko muri ivyo birori kabaye n'akaryo ko gushimira abakoze neza muri komine no ku rwego rw'intara. Radio Televiziyo RTBB Nijwi Ryiza y'Uburundi bwiza.